visa yonyene urafite tike twayironse tuzofungura iyo minsi ni hariya barista yamaze gusinya igisiniya naho tuzoshika hariya tuzoba non turari yaratubwiye ataho kurara hariho kwe dukeneye iki non tumunyene aje kumbyaza dukeneye iki visa uko biri kose Burundi bwarateye imbere bwa abantu babona umenga twacari muri byabe dusigaje visa yonyene tuje kuriringa zo muri barista tuje kuzirira he muri Amerika tuje mu gikorwa cyo kwereka abarundi ukuru mama Afrika ariko arandika amateka muri hiriya gihugu ndio turiko turagwanira aheshejwe n'abahungu biwe twambaye costume tuberewe amwe bwana tashukuru kwa tumete atanzara wamisi kuno arise navuze igihe twagiye muri Kenya mu Burundi nta kintu cyasubiye kuvugwa aho ni mu gihe je nawe turi muri Kenya havugwa Natasha gusa ibindi byose kwari kwazimije mwasohoye umuziki warabuzaho uca hano nazo kandi rero Natari yavuze ngo nwe bavuge igihugu arakanyarigo ujya n'insumirinda rero Natari n'insumirinda avuga ko ari wewe ko uri kurajyo madame sa bivuga yiboneye abantu bari kubikora ama content ngo nari nate kujana ndi Bazaranse neri niyasabye deni leta bwira ndazinga bwira girisiniya bitandukanye na bari yari deni ndasaba jewe nta deni urasaba kandi uri saje no mushu yakoze je sinizira ngaha muri barista nkirira ibyanje nkagenda nkariha babuza nanza kuriya ngaha uru rusinya rwangaho 70,000 francs ibihumbi 70. Yes, bakunzi ba Star TV na Simbizi asemavumba. Yo, uro munsi nukujya. Tujenga turi barista. Barista kabisa. Tuje iminwa yumye n'umwana karatwenga. Mwana arashonje avuye ku ishuri. Mwana arashonje avuye ku ishuri. Shora shonje? Sawa rero. Mukeneye gufungura none. Okay, bereke location. Hariya ni Bujumbura hari. Hariya ni Bujumbura hariya. Hariya ni Bujumbura hari. Iya veni bayita Mwaro. Ubu muri quartier NSS. Mwaro, quartier NSS. Hagani kuri Fidodido. Fidodido. Hariya i location ngaha yitwa Barista. Yitwa Barista. Bazanye location yitwa Barista. Nyakuba. Mama wameze neza. Nari barusanya kuba. Yego. Bankande. Zakuza unkande. Sangapi? Komera ndaza nkande. Onu mukire ni mwene Kepasa. Mwene Kepasa. Sare. Kabisa. Tujye muri Barista rero. Mugi Twagiye rero nga muri Barista. Fast. Salama boss. Meze neza. Sawa. Hapa ndo Barista. Hapa ndio Barista. Twebwe tuje iminwa yumye. Tuje dushonje. Ukaba ufise ibibazo byawe by'inzara. Location ni imwe. Ni Barista. Hana aha tension ari propre. Très propre. Se babana usanga uri kurafungurwa ku mabarekera hajya. Man hariho ahantu ushobora kuririnja. Kandi nawe nyakora n'abana. Uravyumva? Apeti kagenda iduka. Akora n'abana beza. Akora abana beza. Voilà. Isuku propre. Isuku. Aba herekane vraiment. Isuku. Ntani sazi jako. Isuku ni cyambere. Ikintu cyambere. Uribuka muri Kenya kuntu vyagenda. Niho nagomba nzi. Jero n'umuvandimwe wanje kuva twururitse indege. Dukora ibintu biri propre. Dukora ibintu by'isuku. Tugomba kurira ahantu hari isuku. Nikwereka bene ikintu bita ubutare. Tukabereka n'ahantu amahera yavuye mu butare aho bayarira. N'isuku. Urabona? Ni meni. Apana byandi bakubwira ku murumva mu gutwi. Urumva ngo umuceri n'ibiharage ngo na gusombe jya oya aha ukomanda ivyo ubona. Kabisa. Au kwanza munafungura yicaye ngene hametse. Tu vois? Bro, angalia. Hano hantu hasa neza vrai. Of course. Angalia kwanza. Mon frère. The sheep. Angalia kwanza. Oh. Aha, unaona design ya kiti kwanza. Unaona kizuri chapa. Aha, no kuresha.
harorosha hano hari n'akayaga ni kubarabara imitoma imitoma kweri yo n'abakobwa beza reka n'abantu baza gufungura cyane yo kwankira gute muje ngaha kiragoye ukimubeba mama Kamenge kuna problem hapa takatari yaye haiwezekani bahita muri barista mi mamake yawe uyu nyina uyu mamake yawe uyu sheri barakuzanira akantu kajyoshe wabonye ice cream bazane umwana sheri barakuzanira ice cream bwira tonto meshi Merci. Bona ice cream kwa jewe rero siteme mwana wawe kazi kawe kautagiye kurondera amafaranga oya jewe nyina mu kumuresha narayimenyeye basha arabijua umunyamuji uri umunyamuji mani ni abana baza kuri barista abana boko kamera umwana aza kuri barista ngene nacasa akana kana kaza hehe muri barista muri barista babwira ati barista cheri babwira ati barista kaze barista babwira uitwa gute Mugisha kaze mwana. Mwana wanje twamugisha kaze. Rero bababwiye gute kaze muri barista. Jewe nyina. Nyina. Kugira tubane na nyina wuno mwana. Twaza. Weri kabisa. Muri barista. Muri barista. Barista yari sanzwe ihari. Agafata akaju. Muravyumva akaju n'agapayi. Je nyina w'umugore wanje yakoresha payi. Kabisa nibaza ko twaje tubereke location neza. Location urumva d'abord wumve ko aza korora akayaga. Arushobora gupowesha ukumva ngene ko wicaye. Sheri wumva gute ka ice cream? Karajyo wumva gute ice cream muri Paris? Hambere kabisa. Gosh. Irajyosh. Uzozana nande? Papa. Nande? Mama. Nande kandi? Na babe? Sawari. Kabisa. Barahetse. Kupanisa. Voilà. Ipilao. Voilà. Umuceri wera. Ibiskronyonyo ubushaza, kila kitu mafuta. Isombe imwe OG. Agasalade originale. Kabisa. Chakula bora, nyama, mafiriti, kila kitu freshi. Kila kitu kiko poa. Tutu biraya. Barista. Voilà. Yes, nkuko bisanzwe abakunzi ba Star TV, murabona yuko twamaze kugera mu karere nkuko twavyerekanye na Simbizi wa Semavumba. Buriya anya uri mu kazi nyene. Akazi karivugira. Turi muri barista. Barista barista. Konda haraba kwanza neza nga muri barista. Muri barista. Uno munsi turemewe kujya mu maresitora. Twaravuye mu bihugu by'abandi. Mu bihugu by'abandi nitwe twemerewe kujya he mu maresitora. Kubera byari bizimba. Byasaba yuko dusuma. Tukaja mu gikoni twebwe nyene. Tukaja mu gikoni twenyene tugateka. Tugategura. Mugabo ubu twaragarutse mu gihugu iwacu. Mu maresitora biremewe. Aha bahita muri barista. Kandi n'abarundi dutegerezwa kujya mu maresitora. Ayo twavanye muri Kenya tuza kuyarira muri barista. Nta burofu. Ifa kuduga game man. Kuduga igarama. Uri indege utegerezwa kuza. Ubuhonyere n'impuzu twazanye ziracamota indege. Ubu rero uvuye mu ndege uvuye hanze. Aka kantu nagakunze. Ukuntu nyene bafise nyene pain rond, pain gris, jus d'ananas, jus maracuja, prix de Japon n'amatunda, cocktail maison, n'izindi café au lait, prazagada. Ubona rugero muze. Ifunguro nyene ni bon. Twahejeje kwiyestara. Asante sana. Ça c'est du piment. Hani kwa Monsieur Lick. Musaza w'amateka. Et de l'eau à laver. C'est juste là. Ok, Mugi, viens. Turi muri barista imbere y'ikintu cyo tubanza kwanza gukaraba. Shiri ngo ndagukarabije yashatwirira igisiniya. Navuga ko tujya kujya iki? Igisiniya. Barista. So abakuzi ba Star TV nkuko bisanzwe iki nico kibanza turimwo ni mwirohero kuri Avenue nkuko twagerageje kubibereka
uyu mwana tugira dukarabwira dushore gufungura buri gihe nama ndababwira ati ni kubereka ibintu vyiza gusa ubundi ibintu vyiza birivugira ibintu iyo aba ari bibi birashobora kuba bibi ariko ibintu ari vyiza biguma ari vyiza ntushobora kubigira bibi ari vyiza so let's go turi muri barista genda muki bo rero je mvuye gukaraba bom urizi ubona nje gufungura muri barista nambaye itisi za muzu za babandi oya ata foto nakiba kiraba muze ata foto nakiba kiraba affaire barista voilà Jebaba aha ni muri barista aha turemwe kuja mu maresitora no kuyarya yose muri Kenya sasa hii system ni aje gisi munakitengeneza muna Kisinia barista. Niko mwachisi gisinia barista kwa Monsieur Lick mwani muheza gile cyane barista karibu tena mimi najiserve munisamee leo hii ni kazi yangu leo Kisinia barista Kisinia barista au kigizwe niki rero ngaho sasa kituma mbona ari yera agiza ama fresher sha ari yera agiza ama fresher kumbe ni kweli njazo ngaho and explain This is our manager. Yeah. Cyo tumasikia asa neza rira. Ageze muri barista kabisa. Cameraman ukura mubona ariye. Turaza kumuvugisha inyuma doje gufungura. Karibu sana. Tupi. Nizi sosiso zira. Hizi zinatoka nje Holland. Haiko za Burundi. Zinatoka Holland. Na kuku zinatoka Australia. Busha zao natoka Finland. Tanzania Dar es Salaam. Ngombe yetu inafugiwa Japan. Nasikia hiyo vitu. Kutoka Philippines. Karibu tena. Asante. Kisinia barista. Saucisse. Mwana savie saucisse. urakora Zani hoje Ndukore igihugu ndugu yangu kuko abaanye abariko bakore fungura mu abariko bakorera igihugu kubera ko abantu benshi bashaka gufungura mu gihe hari ama restaurant gufunguramo abari ibintu byinshi bariko barafasha abarundi banyoko zabo bavuze ko ziva muri Australia mu gitondo uje uhaga numara amazi nuko mbekurekana ko murako dateka sabo ahaburu wazanye wahimviriye gute aboro na hambere musaza barista kandi kiza cyaho ni muri yakatitekereje gufungura jewe narabaye muri nokate muri NSS twaragira ikibazo cyo gufungura kwera nta restaurant ahari kuko urumva aha nta hantu haba abantu bari class aha ninka bita gute yakatwa muri Kenya kirereshwa aninya kirereshwa yo ngaha mu Burundi Antukana magaje rero biragoye ugironke kuko abantu ngaha benshi usanga basuma baje mu bwiza cyane gwaciye bagere ko ari abajene bashobora kuba baba ngaha bano makarateka gufungura kera bibaza ati aba abagore n'abagabo bafise abana amafamiye ko n'amakarite residentielle nyene VIP bavuga ati none nkeneye kujya vyiza bitangwaza mu nda jahe dacha bafata déplacement voilà kana nta mushobora gusohokera vraiment n'umuntu mukayicara na famille none barana mugize n'umukunzi wawe ashobora kumuzana ngaha mukicara mugafungura kandi abantu bamenyere yuko urazi ko hari abantu bari bazi yuko indya zitetse neza ano nyine usanga ari mu masite
abandi bakibaza ngo indya nziza ngo zitekwa n'abaswahili n'abaswahili ivyo vyararenganye nga izi ndya uriko urazumviriza bifise gu agaceri kararyoshe muze amarira twakuye mu butare tuzayamarira ngaho rero igihugu cyacu ko kiratera imbere sana ubu ni gukorera igihugu niyo mpeti wawe kuri kamera we barago aza gufungura inyuma wahejeje ni barista baramuzama yamubikira ka simbizi no musi entertainment itandukaniye ni yake nuko no munsi turakora no munsi abantu banaka kwizera akavuga ati nabo barabibona bibise kandi bikagera ahashaka ko bigera nabo barabiko no munsi sa nkoko kera abantu social media kera badushira hanze sinzi ko yabonye post nande sejo ndi kumwe na pasi kera hari ibintu wajamwo bagaca bakwegeza kure gacha wewe ngo ntubikora bavyumva muze ngarabo washize imbere mugabo waneza yuko bariko baratahura baraje kubitoba mu kubitoba ariko waje dukora akazi keza nubwo hari abantu bita inkandagira bitabo narabantu barimo narabantu baze kubabaza ivyo bihungu bikora biri ko birajya ivyo bihungu bipfukama babashonje tuzoyamarira mu gisagara batubona shawama yo turayira mukana shawama we dog dutura ni simu ko zufata mayenze dufasha 𝐵𝐻𝐻𝐵𝐻𝐻 dufasha aku chaha dogo muyo simu jamo mpiki mukure moko fata shawama bayibone azafina ngano ubuzima kandi ngiyo urafata angle ya benga turiko turaje kuri kamera Nda uyo mu cameraman. Ajya yakora. Munora kwiza. Ya sasa nkande se. Bure gusaba gasahani tugujire kwinjurira hajya wambwa. Tukura muna connect. Sasa Abure gusaba isahani tumushire ko ibyagirira haje. Araza kuturama gatumara ugumumira mari. Sasa yo ni nzara. Sasa Meta yakura. 152. C'est 30. Tukura muna connect. Inzara tumushire ibyo kurya. Inzara iriki mwumvise ibyo utavuze. Tudufasha gasahani. Unatanzara za muri video. Arira. Tudufasha sahani kugira tumarurire njyana ushire. Sinzi byo bona. Ngira barafunga. Sawa. Bana cyane telefone kwanza nazagiye. Oya. Ngira Shaka afata mainsiro za gukoresha. Na. Voilà. Shawarma kule. Urumva? Ari ukuntu kera umengani twari bwagire twari bwatare social media twe twarabikora mugacu kavuga tumusumwe bizogenda neza umunsi twaje gukora ibintu byatwereka bene bihogo akashaja akacaba abantu b'amaconje Je muri kame sheri kudaye kurajya bizabuje neza n'amatama vyimba uri kurajya ego mwana wanje ikini sherekana umwana atagira inzara mugi urajya igi ndaguhigi oyo mwana atagira inzara kandi avuye ku ishuri ndowe tutuwasa kwa mavumba ndio umunsi ubundi bwateye imbere ivyo mu myaka iri hejuru mama yangu byari bigiye kuzibona mu Burundi oya urumva
bini byerekana abariko baratahura gukamirisha amahoro n'umutekano. Nta muntu yozana projet nk'iyi. Nibyo? Aravuga Yabisige no kurikirana kamera ese ndakwe kuntu zifata. aravuga ngo urumva ujya ngo ngamara ngo arazimbye. Inyango zarazimbye. Bagakora ibizimbye nawe. Hari ibintu bizimba bivaye n'amafaranga babishizemo. No gukora ibintu bizimbye. Amuka twidaraza amahera ari munsi yayo wabiguze. Nira. Ari nafasha umuntu. Abona abana bo ngaho kunari beza, na rero kunasigaye atagasa. Sha. Kibazo nuko hari abazogwanira ngaha. Baza baza gufungura bababona. Bo. Karero nge nitonze. Niko ndavuga uko n'abantu benshi batatahura. N'umunsi turafukama bakajya umuhari mbwa tuzoyabamarana. Utugeze mu njya Uronse ijya biheze. zo muri barista. Barista. Kandi umuntu kugira beho bakubwira tubwiza busha mu nda buca mu kanwa bukaja no mu nda. Barista iri munsi ya Fido Dido meshiri zawe. Araza ngo simbi nkora uri kurira nihe. Munsi ya Fido Dido. Iki gisini yakiri munsi ya Fido Dido. Nyagira umuntu azokubesha ufise umusheri wawe ngo wabuzi yujya. Wazoba kubititse. Hari ngo kaburimbo mwana. Ni kwikaburimbo nuzo kwitwaze ngo napa parking iriho, taxi zihari. taxi ziriho, N'ufata bus arahagarara. na bisi za Gasenyi zica. Gasenyi Gihosha. Gisandema. Mirango rompo zicaha. Guca ngaha. Nta cyitwazo na kimwe cyo kutarira muri inde. Barista. Nako batuko twajira. Nyuma gufata gutema ikirere tukagaruka. Nsashe yakoze amateka. Ntuza gufungura ngaha. Muze. Kwebwe. Turasubiye kandi bugiriki kwisabira. Turasubiye gusaba Muvyeyi dukunda mama Burundi. Turasubiye kumwisabira mama. Turasubiye kumusaba kabisa. Tuzogenda New York. Tumuherekeze. Arambwiye ko batwemereye itike nyinde. Itike twaramaze kuyironka muri Hori Travel. Icyo dushaka ni hama ikindi naco. Twaje ngaha muri barista kubasomesha kugira badutekerera iki ivyo kurya. Indya twamaze kuronka aho zizo. Indya twamaze kuzironka nizo muri barista muvyeyi. Takeaway zirahari. Takeaway zo muri barista irashobora kumara imisi 4. Yego. Indya zabo zikiri fresh. Kubera ikintu ca mbere cameraman ngo ndakwereka indya zabo zibikwa. Kugira batahura ivyo tubamo. Ngo ndakwereka. Na bacteria nimwe ijamwo. Kwera buye kugira indya zigashe nuko abahinjiyemwe ikintu bita ama bacteria. Indya zo muri barista. Barista. Sawa kamanze namburi. Indya zo muri barista. Mugihe abantu usanga babyita gute bino biboro. Ibashira mwinjya. Ibisiniya jo mpamvu singene vyitwa. Usanga biri hejuru kuburyo isazi ziza zikadumbukiyamo. Rero izo sazi rero hari gihe zisigamo ama bacteria. Anya ama bacteria agaca yonona imfungurwa. Indya zo muri barista nukuri batwemereye yuko bazoduhereza indya zizotumaza imisi 4. Bisigura yuko nta muntu uzogoza indya. Itikaye indege twaramaze kwironga. Ura muri barista. Indya zabo igisiniya ukunyana ukibonuko. Urafise ho gitwara ukakibika kimarana imisi 4 kikimeze neza. Uko turabifungura. Wewe gusa ushira muri microonde. Kigafata kariro gajushira kandi kumeza. Raba ingene bibikwa rero. Raba habafundikiye. Urayibona? Habafundikiye. Kandi asa neza nta nibyo bikoroka hasi. Rero twebwe bamaze kutubwira yuko ngaha nitwagira amahirwe tukaronka visa yo kuja muri Amerika. Bazodushirira amateka we. Reka twari yinjya. Tuba dufise ibegi imwe. Yinjya. Iyo begi zoba yanditseko barista. Wapema. Voilà. Sivyo? Tuzoba turi abantu ba mbere bagiye muri Amerika bitwara indya zitetse. Zivuye muri barista. Twebwe rero twebwe turabamesha. Nta namahera tuzotwara. Oya. Ari ufise indya.
nta kintu na kimwe tuzogurira muri Amerika. Inge tuzozivana ngaha nyene urabyumva zitetse zihiye zizware muri tekawe zitware muri Amerika kuri rero kuzirirayo. Mama Burundi turamusabye kandi visa yonyene turafite tike twayironse tuzofungura iyo minsi ni hariya BARISTA yamaze gusinya igisinia naho tuzoshika hariya tuzoba no turariya tugiye ataho kurara hariho kwe dukeneye iki non tunyere aje kumvyaza dukeneye iki visa uko biri kose Burundi bwarateye imbere bwa abantu babona umenga twacari muri byabi dusigaje visa yonyene tuje kuriringa zo muri BARISTA tuje kuzirirahe muri Amerika je mu gikorwa cyo kwereka abarundi ukuntu mama Afrika ariko arandika amateka muri hiriya gihugu ndio turiko turagwanira twebwe n'abahungu biwe twambaye ikosime tuberewe amwe gwana atashungu kwa tumete atanzara wamisi kuno arisena yavuze igihe twagiye muri Kenya mu Burundi nta kintu cyasubiye kuvugwa aho ni mu gihe je nawe turi muri Kenya havugwa Natasha gusa ibindi byose kwari kwazimije mwaso muziki warabuza ubuta hano nazo kuvuga ngo tubivuga niyo ni inzara uri kurajya abantu bavuga ko tuvugishwa n'inzara barabanza bazega muri BARISTA agire komande y'injya niyo tunatuka watanzara aba mu nyuma uzoshimenya SIMBIZI na STARBOY mambo bagumwavu ko bavugishwa n'inzara mu bavuga n'inzara yego mugi avuga kubera inzara papa avuga kubera inzara yitari gabyumvise neza urabye kano kandi ngene gafungura ubona kavura n'umwana joye biga no mu babosi biga no mu babosi simeza ari umuntu avuze ngo kuva uvire hanze musigaye urenze zona bisha ahubwo abantu bagomba kwisha akazi kacu ariko tuzokwica kiwabo kazopfa kiwacu kabandanya tuzobitoba mu gukora vyiza kugira abashaka vyiza bakurikirane vyiza umunyotegwa mabuje magafana kanye ukeneye gufungura ni ngaha ukeneye gusenga kurondera Imana cyo kwasuguje aho niko n'abantu bahigana n'amakinga ibintu byateguwe na suguje ibintu byara bitegurwa na federation igara professor prophet ni wari kwabitegura aga ba mahera ugasanga umuntu abaye wa mbere kukinga muhaye 500,000 naravuye ku mufuko wiwe kandi byati witeka n'umutegetsi nkunda cyane ko yawe nzoma kandi Evrar ngari namwemera sana mwana umumetse urati ko Evrar niyo mutegetsi wa mbere yanteye intege ati sema vumba ivyo bintu kurakora bibandana igihugu cyacu bagituka cyane bagituka ibyo yaramamagaye kandi nari natari yavuze ngo nwe bavuge igihugu arakanyarigwa ujya n'insumirinda nari nate n'isumirinda abavuga ko ari wewe ko uri kurajya mudamisa bivuga yiboneye abantu bari kubikora ama content ngo nari nate kujyana ndyabazaranze nari ntiyasabye deni leta bwira ndazinjya ubwira girisiniya bitandukanye na bari yari deni ndasaba jewe nta deni urasaba kandi urisabye ngo mushu yakoze je sinizira ngaha muri BARISTA nkirira ibyanje nkagenda nkariha nabuza nanza kuri anga uru rusinyano rwangaho 70,000 francs ibumbe 70 niki bakwita gute ni buni zinga 70 ni buni zinga zigitoro 70 ni buni zitatu
Oya nizishika. Nizishika. Nizibiri n'igice. Nizibiri n'igice. Nituzigura imisi yose. None. Oh none. Urazi je ubu. Reka ndagutera inkuru rero. Kugira je ntahure sanse y'ubuzima. Sivyo? Mugifungura. Baba ku 70 tuharura umunsi twaje ngaha kuri barista. Tugiye muri Amerika. Turi batatu. Turi 3. Nujya mu peti ndazira za kujyako. Turi okay. Urazi ko Sarare yambwiye tuduhejeje. Turi kumwe ndamuhamagara. Tumuhamagara. Turi kumwe nangorana. Agomba bakuvyaza. Sara hagomba gira iki? Avyaze. Wonese ndase ugira iki? Kuvyaza. Kanda gutere restaurant nakore kibaro tugomba dutere muri Aramba. Nitwaza ngaha twagura. Nashaka gusomesha abantu bari hari ati zinga nizo muri barista muradutuma ko tuzibaza. Cyangwa aba diaspora bavuye hanze bakavuga ati kuri barista kuri barista nihe. Amwe ba STARBOY baza kuri libisene ya nihe. Turabandanya. Tuze 70,000. Base 70 ni make kabisa. Make kandi ni bijyo biryoshe. Okay. Hamwe muri Kenya tuturika indege. Yari so twagiyemo. Twari zingano. Kandi twari amahera menshi. Twarishe ibihumbi. Twarishe 12,700. Ni dolari zirenga. Inga zingano kunyene. Rakaresa kwashigemo amenga cyane na indani. Kama kitwa safe word. Oya hari muri mall. Muri mall. Hari muri mall. Twari inga zingano kunyene. Turi abantu twari 6. Mungu ushaka iki? Sa? Akaji. Gashaka ji. Ninge mukanya bacha gukorera, sibyo? Urumva? Rero nibaza ko twari amafaranga menshi cyane ari umunsi wa mbere. Ese mpabuka. Dolari 100 zirenga rero tukishaka muri Kenya. Utangura kumetiza ati iminsi tuzomara ino. Twaguma Natasha arije 12,700. Mbona? Ta? Ego. Bacha bagukorera. Soma gafana kwanza. Bro, shemga ngukora funguro. Cyangwa kene ice cream. Tuba turakonsomye dolari 100 zirenga. Aro tukishika muri Kenya. Inoti ya Natasha itanguye gusohoka. Ante tukiri muri airport hari indani twaranyoye. Inzoga ngura muri quartier ibihumbi 12 hari abayiguze 40,000. Umuntu nzenya kuri aeroport y'Ubujumbura. Hari muri VIP mwara abakobwa beza bakorera hari indani. Aza 40,000. Bandanya rena histoire. Uravuga ati? Ndagenda muri Amerika. Urumva igisinya y'ukuro nkariya simusi dolari 100. Ngabo nga turakironka ku bihumbi 70. Ya. Urumva tukuze bitatu bya 210. Bakabidutekerera mu ma 70 ni nk'idolari 12. Sa? Ego ndagurira je. Babu jariho kaji. Kagute. Naturel. So nibaza ko kumwana bafite gute? Sa? Nenya kwa ngwi yase. Mashaka inja. Kwali pilau iragama. Asanyoterwa. Wali kwa ngire kina nasi. Makucha. Rero ibihumbi 70 dolari 12. Kulto kwimashe ntwara. Voilà. Arindi marishe uri gero vunja ko amka. Kwavuga marishe ngo kumwe ngo arindi marishe. Yo muri turazi nanye. Muri Berbo. Ntanzi. Je kusana saba muri Berbo bazohe baduha amadolari dutwara amarundi. Ndio watu wamesha. Hiyo ni kama ndoto. Urazi vyogira bizokoni.
Ngabo utari buko bwa burashoboka. butari ntibwashoka cyane hamwe baheza ibibazo bya mbere bihari urumva ubu bazanye ikimashine cya titani bisaba bazanye ikimashine cya Bare bugize buhingo. bazanye ikimashine cy'inzahabu kandi mashine y'inzahabu mengo zashobora kuba zihari urumva bagaheza ibidurari bica byibika muri BRB muri cyo gihe bashobora kubinoba naho ubu turacaho turi kuri sinori natwe ngo wasabye ideni ubwira ngo guhe restaurant ngavuze ko se jardi gite ubona wayijamo nene yawe na leta ajya panze oya leta arahamutije none bamaze iminsi batwara n'umukobwa ari hano niyo akavuga bamufunge nawe bakamubwira ati ahubwo niwe botanguzayo kubera uratukana ngo ni shari amufitiye isari ngo yazimye mama ngo ashaka kwaka aya urumva ni natu nakurebye nyine nakore ibyo leta yamuhereye ideni areke gukora ibindi byo gutukana akora atwereka umwimbi atari bazoha mwaka leta izoga zishobora guhanwa nk'iyi barista ni nacyo najya imitahe yiwiwe adasabye leta usavye rero shaka gushigikira bene gihugu ntibabura aho bafungurira ubwo umutukana witwaje ngo leta yaguhaye ideni uraza abantu bari mu mpimba leta yarabahaye amadeni tufungurize volume ngaha gatoyi uraza abantu bari mu mpimba leta yarabahaye amadeni ngene bangana hano ufungwa umaze iminsi urinjirira abantu ngo bahawe amadeni mugabo ngo bakaguma bataboneka hano ngo bagaragara bagiye kwifora bari buzaniye se umaze iminsi ubinjirira ngo barabaha amadeni bagaca bagira hano na John Rare yaraho amarira na muzeye na leta abantu bose amarira na leta ndabazi n'umunsi bazohari uzobimenya sa n'umunsi bazohari uzobimenya none sayi wanje kandi nayo wawe rigarita ntibwera none nyakuba mushiranganje yavuze bamubajije ati kubera iki ubutari mu burungise muhamagara amakamera ati none imbe gihugu subwi gihugu subwi wanyu muzovuye ngo naraburiye naburungitse mubona kugira muzoze kuinjiza amafaranga yabo kubera narababwiye ati ndungitse amakamyo 40 ziharure ubike uharure n'amafaranga ya kimwe kimwe hamwe uzogaruke kunyishutse urazi imyaka bamaze abamesha kabona abantu baratunze barubatse ibizu ubuziyanzu niko zozubaka ibyo ari ubutare kandi bise na ministre umujene Marie akiri agikeneye iterambere sumutanga tandukanye umujene Marie n'umujene ibyo mwizo y'umujene umujene Marie ari simple ata stress azi yuko igihugu uziko aba bantu babajene babari mu barazi ibintu bigezweho bro si wa muntu avuga ati ngo twacari kuri ya ntwaro ya ndagwize ko mu bushikiranganje bwose tumaze kudiringa nabwo ndibazo barabonye ubushikiranganje sawa sinovugira hejuru muzamwongere amwongere kabisa muzamwongere bamukubita indi kontra yo bamwongere umuntu muzimu bamwongere just nibaza ko hari umujene akora bino bintu byacu atamukunda biragoye surtout umushikiranganje atahura agaciro kacu nze bari bari baradutaye hanze abaduhaye abazesha mama we ubu gihugu n'iki wacu tujugunye nguno muzuraba aho turira muri VIP mane hezagira wagize icamara kuri bino bintu anyakwigendera wese ahari hose imana ivyumve turamushimira cyane yego ugaga ari hose kabisa turacashima kandi tuzorinda dupfa dushima abo yasize imana ibandanye kubahezagira umugisha wiwe abana biwe bagusigarana na cyane cyane nyine cyubahiro
umukuru w'igihugu Papa Africa. umujama w'abajene n'ubu ngaho ngakora amateka ngaho kuri stade umukobwa we yaramukosheje yari STARBOY yapostinze bamukore challenge Tel Aviv STARBOY yanditse ni bosi wanje muri bene ntare nanje ugira mutwaye Alberic nanje ni bosi wanje muri life company Mugi cyakwaze na Mugisha Mugi singuwe ndra Mugisha papa yinyo Eriki yanzo ga papa yitwa gute yo karavyibagiye papa yanyu iki Saporo yo karavyibagiye Mugi washaje bakubwiye umukore kuri social media ministre no yabimbwiye kwe reka yavyibagiye Mugi Saporo arayibagiye Nkusanga yaramaze kuri wewe ufite umwana unamushize ku ishuri urabona izi social media gutuma umwana ishuri umenga oya turumva abantu bagira inzigo je n'umwana ngenda mwitorera ku ishuri ngenda mwitahanye nawe urofu namusamukije muri barista sibyoshe sipa kutwerera ku ishuri kwera mana abantu usanga ari abantu babi Namukutida meyiwe gute Kena haza abuze aragira haje nka muri barista ha bambwiye ari rawira hajya ami adushika muteka we kajira gutinda kandi ndisubira inyuma so uko biri kose rero uno munsi igihugu cyacu kabisa tuzokwishijira afete izinja kuri 70,000 izinja ry'abantu batanu Profeti no yavuze ati mu minsi yose yavyutse asengera igihugu igihugu kuba kuba waravukiye hano mu gihugu cy'u Burundi niteka rikomeye kuvukira hano yoji shira ko ngaho be yaza kwishika byajoshe niruruka ahubwo yishire ngaho kuntebe shira ko umuntu wa mwana ushika mwana wakunda jiko bibasha uraye nubyisese iyo niyo giye muri barista uze kumubwira mama ati nanyo giye muri barista asagira umuntu nawe nabo ngondana kabisa turi kuri avenue Mwaro munsi ya Fidodido niho twicaye iri kaburimbi nyene ricamwo amabisi iri kaburimbi principale muri hari muri quartier NSS ari quartier NSS niho turi kabisa basi urabona neza yuko injya ziratunaniye injya twasabye kuri 70,000 impamvu nakubwiye yuko izinga isaba bitware muri Amerika muri Amerika ho nta byo gusigaza bizoba bihari ya kandi zo twagiye twitwara kubera tuzodukera iyo minsi umva twaje nga kuri barista kugira twipime sibyo urana 70,000 biratunaniye turi toto mbili toto tatu ikarahagarika ko nabibonye iyo jeni ayimara ahubwo azomara hindi yose adafungura rero starvura sero nga dukore nk'abameshi ubona muri New York tuzotwara ibisini ya bingahe iki twashaka kukijya iminsi 2 turi babiri iki twakijya 2 jours bizigura ko bisini ya 2 bya 140
tumazaho iminsi abona kumenya gusama amazi omaraho iminsi ngahe yani yoshobora kumaraho igihe kinini ntuzi ko afise ibikorwa byinshi iyo kiba kimukeneye dufate ko azomaraho iminsi 3 babyibisini ya 3 oya 2 140,000 yotumaza iyo minsi 3 140,000 kuri machine ni $20 140 iko 25 $25 turi muri Amerika twojya iminsi 3 itatu nga kuriyo yaguze vya hali ya 25 ndazi ya umunsi umwe oya ona hagaho dufate yuko $25 ariyo mafaranga je nawe tuzojya mu minsi 3 Sadi twirangurira ibisiniyo tubishire mu ishakoshi badudukira muri take away sio take away 3 tuzogenda twitwaje muri Amerika inzoga barazimera ko zigenda ari inyuma nzuko atwaye inzoga wewe mvuze izo twopa tekera mu mizigo yokunda wewe ntanzoga watwaye mu sakoshi imwe none ko yagiye n'izindi zogenda no cyangura nk'aka box hari muri Amerika inzoga zirazimbutse kandi twaye we zirazimbutse muri Amerika amayani kan usanga ari mweshe turafise abantu bazozitugurira hari turafise basaraye hariya aya ni bogura mugabo injya tuzovino tuzanga dutore barista zibiri turi babiri twomara iminsi turi muri Amerika ataho tugora kandi dusa neza habwo n'abantu bakenera kumenya ati none abatipe bagiki injya zo muri barista tuzurirana indege ni muri Amerika ni New York abandi bazogenda kujya muri restaurant zahari abandi bazogenda muri restaurant injya twahaziza twebwe tugomba kugenda uko kubera twebwe nta mahera turiko turasaba amahera dukeneye visa dushaka visibility ya visa dukeneye visibility ibikorwa vya mere ingene na itike irahari kujya injya zirahari za barista dusigaje visa gusa yonyene aba tugende muri Amerika sivyo bazo badukaze mani turenze kuma costume bumesha yakaja tumota twipomye ibintu niho bavuga ngo musakoshi ngo na parfushiramo zijya tuva duse maboko tuzoyishiramo bya twipomye neza ya muri barista afite ama perfume niwe ko tuyikora nabwo abantu badandaza ama perfume baturondere nabo kugira baze bayaduhe kandi muri company yabo tugenda tumota bamina shiba aro system ikomba take away amna shit so uko biri kose nibaza ko ngaragu we nani ajena anachimwe we utanani ingura ishira muri take away gadushira muri frigo mwijoro kabiki bo nturarongora anda haze no mwijoro sifungura tugomba kubera akarorero imiryango kaboneza yuko twe tutonona icyambere cyo no vuga muri kano kanya sigaye twe turazibika tukazitanga babuze ivyo bafungura kabisa urumva nabone bagahonja kunja twariye zo muri barista icyo no vuga cyo muri kano kanya ntuko turavuga cyane ngo ni kubera ko ngo baduhaye ivyo kurya kwe turi ku kazi kandi turi muri babandi tuvuga ati tuzoshigikira iciza uduhaye amahera tugupromotingira ibintu ari bibi tuzovuga ko ari bibi ari byiza sovuga ko ari byiza ugerageje kuraba location ahantu hari no restaurant no restaurant ni kibanza ciza cyane of course kandi kinariwa n'amahera atari make sasa biragoye rero ukuntu wovuga injya zaho ko zitaryoshe ikibanza of course cyonyene kirakwemeza neza ko ivyo kurya byabo bimeze neza so twari ngaho kugira tuganire na Simbizi tuberekana tuko turafungurira byonyene kugira namwe muze murafungurira none baza se ngo baduhemye kugira ngo tubagire ngo promotion twe twaje gufungura injya turazirira twaje gufungura aho turiye ni muri barista bakamenye aho turira nukeneye kongirira inabi azogusanga abone ko ari ahantu bidakunda atumungara kunda garase nyamuyamwe igihe nsanga ajya yambwiye ati
Ninaje mba muremwe no makartie. Gani bangire nabi. Nyuma no makartie. As nta unyara. Ni kubera kartie yose igizwe n'amakamera de surveillance. Biroshe ugutora. Mugabo rero ugiye kwibera hariya za Kibera. Zarongaye. Ndabonye mu mabuje wanje ngo ndamuramuze. Nuko. So uko biri kose turi muri barista. Nico gano twago turakora. Hama abarundi muri hanze y'igihugu aho gufungura mwahumvise. Nibaza yuko adresse yo ngaha mwayumvise igisigaye. Sinzi ko dushobora gutanga nimero ya nimero y'akazi. Nimero y'akazi ni ya Ariera. Nguduwe nimero y'akazi abantu bashobora kuba telefona ko ati tuzanira ivyo kujya hano. Bashobora gutanga nimero yawe ni bo. 67 909 888. Yo ni nimero ushobora kurondera ko abo muri barista. Baragusanza ninjya muhera. Uragira nuzi. Delivery. Uragira delivery. Kwa delivery makampuni aramakampu usanga vuga uti dukeneye indya zimeze neza, indya zisukuye, indya utagwara mu nda. Hamwe we gezuja muri Kenya sinzi wari wariwe. So hari izindi nyama uburi safe menyu uti ndamara umunsi wose zitamburutse. Nizi but man hano no simbizi mimi nakula chakula gisukuye kiba chogeje. Kabisa nuko uko biri kose nibaza ko kiganuka ko turagirana na Simbizi nibaza ko twokirangiriza hano ariko uko biri kose turi ngaho kugira dushigikire abakora ibikorwa vyiza abifuza iterambere ku gihugu cyacu ciza cyo Burundi dushigikire leta ko yako natwe turi leta dushigikire leta twatuko turishigikira twebwe muri rusange ibikorwa vyiza vyabo tubishira agaragara kugira tumutive nabandi kubera ko leta ni benshi cyane umuntu wese umurundi wese ari hose yumve ko yokora kuko kuno munsi abantu kubarabara benshi barabwiye baze barahashira amapave basige bana ko ari kuba ni leta nyene ni ibikorwa vya leta kugira igihugu gise neza Bujumbura igira isuku uno munsi abantu bari bategetse gushira kugira amapave ajya hanze gusiga gasi. So ndaringazwe muri barista ndahaze. So abakozi ba Star TV adresse niyo nyene ushobora no kundondera mu gihe wahobewe nkago adresse kugira ushobore kuhagera. So Imana ibahezagire cyane abakozi ba Star TV mwashoye kubana natwe. Kera hari umuntu yakunda kuvuga ati uyo ngo umaze ngo n'igihugu kiba gihazo ya ntibisigora ko n'abandi ko bahaze utari kora biragoye ko haga kora cyane kugira ushobore kubona amafaranga yo gufungura kora cyane kugira ushobore kuronka impembo. Hari abantu iyo bahaze bashavuga ati mu gihugu cyose kirahazo ya Jesu ko nabivuga iyo maze uwundi ariko arakora arashobora kuba hazi. So make sure ko amaze kora sabone kuri Star TV, make sure ko amaze kuronka full access kuri Star TV uburyo dushizeho video ubu wa mbere mu kuyibona. So Imana ibaheza. Make sure namba uri hanze uvuga uti ufise gang ukeneye gusohokana making sure yuko barista ari location nziza ari ahantu heza ko kuza kurira amafaka ko kuza gufungurira indya bakoze kubana natwe making sure yuko utaza kugwara mu nda sivyo urashobora kurya indya zikakushira ama programme yawe ubufise mugo menya yuko naho ubufise rendezvous n'umuntu urafise kuzanga ukarya imfungurwa zimeze neza atakibazo nakimeze zizagutera. Rero ku bantu bafise ama business atandukanye bavuga bati dukora 24 heures sina mechi ku bantu bavuga bati ubu turi ku kivi bisaba yuko dukora full time. Abakozi bacu bakeneye gufungura indya bataza kwitwaza ngo ibi bikorwa ngo byanse yuko ndabikora kubera abakozi bagwaye mu nda. Ukeneye kugira indya ziri sure ukaburi sure n'abakozi bawe akaba atampamvu nimwe yo kwitwaza ngo hari kibazo bagize kubw'indya bafunguye. Urafise kugira commande ukaza muri barista ivyo bo bigufashamo kuko jewe ndaheje kuzihonja ninjya zimeze neza cyane ndazi neza yuko atadiri yanje nimwe iza gufa uno munsi sivyo. Rero nkamagara n'abandi bantu bose nakajwi kabo kararyoshe sana. Ndoifu, jende Simbizi wasema vumba ndabakunda cyane.